mu bikorwa tugiye gushimikirako cyane harimwo ico gikorwa cyo gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu, na cyane cyane bijya bihugu muzi byari byarafatiye ibihano u Burundi byo mu bumwe bwa Buraya. Ibyo navyo bica mu buryo bwinshi. Ibihugu vya Buraya n'u Burundi tuzoja hamwe tubandaye tuvugana kugira ngo ivyo bihano bishobore kuva kutuvako bidatevye, kuko nkuko mubizi u Burundi bwacu ntibigeze bufatira ibihano ibihugu by'umwe bwa Buraya. N'ivyo bihugu vyafashe ibihano. Twibaza yuko ivyo bihugu ari byo mu gihe byogaruka ku Burundi nta ngorane, tuzobakira nkuko twari dushaka tubikora imbere yuko ivyo bihano bifatwa, hanyuma tubakiriye naho tubakire tuzi yuko babwiriza kubahiriza ibisata bimwe bimwe bijanye no kwigenga ku Burundi. Murazi yuko akazi k'umushikiranganje imigenderanire makungu mu bisanzwe akazi kenshi ni karinga mu gihugu. Akazi kenshi gakorerwa mu bindi bihugu mu manama hirya no hino, muga kubera coronavirus sinshobora kuza ndagenda ngo mpure na bagenzanje kugira ngo tuvugane vyerekeye gutunganya imigenderanire yacu n'ivyo bihugu. Murumva ko yari intambamyi ikomeye. Iyindi ntambamyi niyo nyene navuze yuko hari ibihugu bimwe bimwe mu myaka iheze kuva mu 2015 byari byafashe ibihano ku Burundi, ibihano bonyene bifatiye batagijije inama abarundi twege biraba. Mugabo rero twibaza yuko ivyo bihano uko mpeje kubivuga abo babifashe bashobora kuza tukaganira bagashobora kubikuraho atakinini gisabwe.